icyanezereye cya mbere Imana yarishikije isezerano. Hariho iby'Imana yari yambwiye nuriya iyo yarari hariho iby'Imana yari yamubwiye. Ikintu cya mbere je cyanezereye nuko nabonye ko Imana ivuga igashitsa. Mbonye ishikije bige naravuze ntireka je ngo mbanza amatwi iki Imana izovuga uko kizoba kimeze kose jewe nzomenya ko gishika. Ikintu cya mbere cyanezereye nuko Imana yadushikije ko amasezerano. Hanyuma ikindi cyanezereye icyubahiro vraiment nta ucanga cyane cyane kuva mu bwiza ugasimbira hariya hejuru. Mvuye mu bwiza kujya mbere cyari gitangaza. Ikindi cyatumye binezera nuko atawari bwabibe mu muryango iwacu. Mu muryango iwacu wari yadutanguriye kuba umukuru yari mama kuko yari muka chef de zone. Urumva mama ko nawe yarakaze muri kiriya gihe cya kera. Hanyuma rero jewe nkaca mva hiyo nkaca nduga nkaba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Byari iteka cyari icubahiro. Hanyuma nkaca nibuka amajambo nagenda soma muri Bibiliya cyane cyane umuntu nibutse cyane nibutse Esther ukuntu kara kantu k'imfubyi akantu k'akanyamahanga ariko Imana ikabizururunga ku buryo Esther aba umwamikazi. Ndavuga nti Imana burya nta na kimwe idashoboye. Hanyuma rero byaranezereye nk'uhawe icubahiro ariko kandi ntibyari byoroshe. Byasa n'ibintera ubwoba hamwe narumva ngize ubwoba ariko kandi icubahiro murabizi nyene ko atawucanka. Sindabona uwo bagiterekamwe ngo acavuga ati ndavyanse oya ndavyanse ntawo ndabona. Nico gituma nanje nubwo nagize ubwoba ntavyo nahevye. Kandi ikindi kintu cyanezereye cyane nuko Imana yari ingarukaniye umugabo yari ingarukaniye umutware twari tumaze imyaka 8 tutari kumwe aragaruka kandi agaruka mu cubahiro. Na jewe Imana yari yaransezeraniye ngo izo mpicubahiro yari hariho ubuhanuzi nari narose ngo ngiye kuja ngo mu gihugu ca Tanzania ngo mbundabunda hanyuma ngo ngaruke mu cubahiro. Kandi byarashitse nagiye burya amezi ya nyuma bari mu gutaha batashe mu kwa 12 je nagiye muri Tanzania mu kwezi kwindwi. Ngenda ndabundabunda by'ukuri mfise ubwoba ko mfatwa mu nzira ariko sinabundabunda nyene ko ngo ngence mwishamba. Jewe nagiye mu modoka nziza cyabaye n'igitangaza burya Imana yari iranyereka ko bya bindi yamvuga ko bishoboka. Urazi ko nagiye mu kuja muri Tanzania bandungikiye umuntu afise Mercedes ya rouge nshasha yaheruka kugura bampa n'abadamu babiri bamperekeza muri ugo rugendo rwo kuja muri Tanzania. Muga kameme naratinya ku mupaka uko navuga ngo hakorera abantu twahora dukorana baraza gukoma induru bati bamfate nibazi yongiye kubera abo twakorana bavuga bati uyu mugore yitwa Denise akava mu gisagara igisagara kizoba gihiye tuzoba dupfuye. Rero nari ndahavuye nari nzi ko baza kumfata ngo ndagisubiremmo. Hanyuma rero urumva naragiye muri ubwo bwoba. Mu kugaruka rero nagarutse mu ndege sinagarutse na ya Mercedes kandi ntavyo naziga ntavyo niyumvira. Mbona ngarutse mu ndege mfise mu protocole mfise abasoda n'abandi badutegereye kuri aeroport ndumigwa. Rero ndabona nti Imana n'umwizigirwe yivuze irashitsa biri mu bintu byanezereye cyane.